Iyindi ngingo nagomba kumenyesha kuri uno munsi nuko nkuko mubizi ahubwo runani rwatangura gushikiriza ko rugomba kugira iyo ntumbero harimo imigambwe itatu ariyo Frodebu nyakuri rongowe na Dr Raminani, hakabamwo Paside Imbonezi rongowe na Baricako, hakaba na Anade. Iyo migambwe itatu rero gushika uwo munsi ntiremera yuko izoja mu matora muri urutonde rw'abigenga. Akaba arico gituma rero kuva iyo memorandum yejo isinywe ko iyo migambwe itatu itakiri mu runani ranaki. Icimvo ya kabiri nuko twumva ko nkuko Edouard yabigize intumbero mu kwanka imigambwe ikomeye ko iguma ikora yisunze amateka n'amategeko ayigenga canke amashirahamwe ategamiye ataharanira ivyicaro vya politike, n'ubu yo bafise intumbero abicishije kuri iyo migambwe itatu. Ndababwiye yuko yohava abasaba kugira amakoraniro kaminuza y'imigambwe yabo ngo kugira bace birukangana le procès verbal, no kuvuga ivyegeranyo vy'izo nama kaminuza zabo, kugira ngo Edouard aca bemerera urunani ruhurikiyemo iyo migambwe kandi gwitwe ranaki. Hanyuma rero turandikira Senate tubabwira tuti hanyuma kuva uwo munsi nyene uruserukira imbere ya Seni kuko niturinda kubicisha mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nk'iyo ari imigambwe igiye hamwe, duca rero tumumenyesha ko kuva uwo munsi umushingantahe rwa Sagaton ari we aserukira urwo runani imbere ya Seni. Nashaka kubabwira ku bwa mbere na mbere tukiri muri ranaka ko nta numwe ashobora kudukuramo, twagiye ari twiye tubishaka, ni twe twayitanguje, sinumva ari umuntu yoza kuvuga ngo aradukura. Ico twapfuye nico bari kuvuga ahubwo imigambwe itemewe n'amategeko, umugambwe FNL n'umugambwe Iprona bashatse ko duhe imigambwe yacu ngo twese tube abigenga. Twe turababwira tuti turavye amategeko, nabo ntimutubwire ivy'amategeko, natwe turavye amategeko, nabo ntimuravye ivy'amategeko, amategeko ameze nabi. Ati turavye amategeko naho ameze nabi mugari yagenga igihugu, inani zigwa n'imigambwe yemewe n'amategeko twisunze ingingo y'umunani y'itegeko ritunganya imigambwe. Hanyuma iyo migambwe ikabanza ikagira amakoraniro kaminuza abemerera yuko dushobora kuja mu nani. Abadashobora kugira amakoraniro kaminuza, imigambwe idashobora kugira amakoraniro kaminuza icija hamwe n'iyo migambwe yindi idashobora nayo nyene kugira amakoraniro kaminuza, ati reka ivy'imigambwe tubihebe tube twese abigenga. Turasubira turababwira ko ata muntu n'umwe atamunywanyi yo twemerera ko duheba umugambwe hanyuma ngo tube imigambwe tube abigenga. Ubu rero baciye inyuma kuko vyabagoye, baduciye inyuma atariho bataduhamagaye, baragenda baribunda bo nyene bagira ibintu vyabo ngo bashaka kugira urunani rwigenga. Urwo runani rwigenga ntirubaho, ntigwemewe n'amategeko, kandi twebwe ntidushaka kuza gukorera tutisunze